ngira tugaruke ku yandi makuru atandukanye ariko aravuga nga mu gihugu c'u Burundi inzoya zitandatu zapfiriye mu bitaro vya Kirundo. Ayo makuru ngiye kuyagushikiriza mu buryo buramvuye. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka ku nkuru ivugwa mu ntara ya Muyinga abantu barenga kuri 10 bamaze gukomeretswa n'imbwa ziyerereza. Turaza kubigaruka ko turaza kubabwira kandi hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi 14 bapfunzwe. Ivyo navyo turaza kubikurikira muri ano makuru twabiteguye. Turonse akanya turaza no kubashikiriza inkuru ivugwa mu ntara ya Makamba. Umugambwe CNDD FDD watanguje icese imyimenyerezo ya gisirikare kumbanira kure. Ayo makuru twayateguye nayo muraza kuyakurikira mu buryo bw'idonido. Nimba tarafyonda kuri subscribe waburi korateba cane kuko iyo turonse amakuru n'ibiganiro bigushikira mu bambere warafyonze kuri subscribe niyo ntererano yonyene tugusaba maze natwebwe tukaraje tugushikiriza amakuru uko abariko aratangazwa. Kadutangurire kuri no nkuru y'umubabaro. Ni inkuru ibabaje cane, inzoya ziriko zirapfira mu bitaro vy'intara ya Kirundo. Muti none vyagenze gute? Amakuru ava mu Kirundo mwijoro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu abana barenga hafi kuri 6 barapfuye baguye mu vyuma bisanzwe bibabundikira vyo ku bitaro vyo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Bikaba vyavuye ku bukene bw'igitoro co kwatsa imoteri imwe rudende y'amatara y'ivyo y'inyubakwa y'ivuriro. Gucikagurika k'umuyaga nkuba bikaba rero vyabaye umugenzo wa minsi yose. Umuyobozi w'ibitaro akaba atishavu ku bakozi batanze ayo makuru. Amajambo yo kubatera ubwoba akaba yavugiwe mu nama yatumwe ko n'umuyobozi w'ibitaro. Yaduteye ubwoba avuga ko azi abamenye ibanga mu kuvuga ivyabaye, ariko mu bisanzwe ntiwumva igituma ashavura akarakara, kandi iyo manuka yahitanye ubuzima bw'izo nzoya yarabaye mu vy'ukuri. Bikaba bivurwa n'abakozi bo kuri ivyo bitaro. Bakaba bamenyesha ngo uyo muyobozi yadutangaje mu kuvuga ko batanze ayo makuru ari abari inyuma ya Nzigamasabo Jean Baptiste azwi ku izina ry'itazirano rya Gihahe. Uwo nawe akaba yahoze ari umushinga amateka ariko arwanira kumenyekana mu mugambwe CNDD FDD mu Kirundo, hamwe na komiseri yajejwe kwigisha akarangamutima k'uwo mugambwe muri kino gihe Manirambona Anastase. Twarakoze amatohoza kandi ubu turazi abatanze ayo makuru kubimenyesha makuru. Ndazi ko hariho abantu bipfuza ko nova ngaha nkababisa. Abo rero ndabagabishije uko niko yavuze mu kubatera ubwoba, afatiye ko ari abashigikiye Nzigamasabo na Jean Baptiste. Muyandi nkuko nari nabikubwiye mu ntara ya Muyinga abantu barenga kuri 10 baramaze gukomeretswa n'imbwa ziyerereza. Mu kiringo kidashika indwi imwe abantu barenga 10 baramaze gukomeretswa n'imbwa ziyerereza ku musozi Kibogoye uri muri komine hamwe n'intara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abamaze gukomeretswa n'izo mbwa bakaba bagizwe ahanini n'abana nk'uko bivurwa n'abanyagihugu. Kuva kuri uno wa kabiri uheze imbwa zigwaye ibisazi ziriyerereza ku murango co kimwe no mwijoro ku musozi wa Kibogoye. Izo mbwa zimaze gukomeretsa abantu barenga 10. Ubwa mbere bavuga ko imbwa ifise ibara ry'umugina yakomerekeje abantu 7 ku munsi umwe, ariko jewe narabonye n'iyindi ifise ibara ryirabura iyo bayimaze kurya izindi mbwa zo muri karitsiye. Igiteye ubwoba nuko igitigiri c'imbwa zigwaye ibisazi gishobora kurwira bigatuma zikomeretsa abantu benshi. Ivyo bivurwa n'abanyagihugu. Kugira bashobore kwikingira, abanyagihugu benshi bahisemwo kugara ku marembo y'impangu zabo umwanya wose. Bakaba bavuga ko ari kugira babuze izo mbwa kwinjira mu mpangu zabo ngo zitere abana bacu nkuko babivuga. Abandi banyagihugu bagaba bategerezwa kugenda ku mirimo yabo n'amaguru bitwaje ibikoni canke amahiri kugira bashobore kwigwanira. Uko niko byavuzwe n'amasoko y'inkuru. Umuntu akorera mu gisata c'ubuvuzi Muyinga akaba asaba ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu gutegekanya urucanco rukingira ingwara y'ibisazi ku bantu.
Mu yandi makuru nk'uko nari nabikubwiye, muri komine Mpanda abatavuga rumwe n'ubutegetsi 14 barapfunzwe. Imbonerakure urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD rufatikanije n'abajejwe intwaro n'abapolisi barahagaritse abanywanyi ba CNL kwiyinga riheze ni muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Abahagaritswe bose hamwe ni 14 bo mu mugambwe wa mbere ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi bapfungiwe mu gasho k'igipolisi caho. Umugwi wa mbere w'abanywanyi ba CNL bahagaritswe ku wa gatanu bashika 11, abandi batatu bahagaritswe ku wa gatandatu mu gihe hari batatu bandi bahunze. Ico bazira cabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abanywanyi ba CNL biyamirije ubusuma bwari bubaye mu matora y'abagize umugwi ujejwe ivuriro rya Murengeza. Vyaheze rero barwanye abatavuga rumwe n'ubutegetsi banyira abo muri CNDD-FDD bashaka ko amatora aba ku nguvu kandi herekanywe utunenge. Bashigikiwe n'umugambwe CNDD-FDD, imbonerakure n'umukuru w'umutumba wa Murengeza bafashijwe n'igipolisi caho baciye batangura guhiga abanywanyi ba CNL bose bari bahari igihe ivyo vyaba. Igipolisi carasohoye imitahe 14 mugabo cabikoze ku nguvu. Urutonde narwo rw'abahagarikwa rwagizwe n'umukuru w'umutumba wa Murengeza ari kumwe n'imbonerakure gushika ku wa gatandatu abantu 14 baza bamaze guhagarikwa bivurwa n'abaduhaye amakuru baho. Abarongoye CNL Bubanza bariyamiriza iryo hohoterwa rishingiye kuri politike rirondera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, basaba igipolisi kutagira aho gihengamiye mu bijanye n'iyo dosiye. Abaserukira CNL Bubanza bakaba bavuga ko batangajwe no kubona umunyamabanga wa CNDD-FDD muri komine aca yita ku rutare kumwe n'imbonerakure n'igipolisi muri urwo ruhigi. Ikindi kibabaje kurusha nuko atambonerakure n'imwe bigeze bakakaza mu gihe bakomerekeje cane umwe mu banywanyi bacu ku wa gatatu uheze, bivurwa n'urongoye CNL mu ntara ababaye. Nari nabikubwiye ko tuza kukubwira ku myimenyerezo ya gisirikare yatanguye guhabwa imbonerakure mu ntara ya Makamba. Umugambwe CNDD-FDD watanguje icese imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure mu ndwi iheze. Amakuru twari twabahaye twarababwiye ibijanye n'inyigisho za gisirikare ziriko zirahabwa urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD zariko zibera kuri Lycée d'Excellence ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi, zarangijwe mu mpera z'iyo ndwi iheze. Umwanya mwiza kuri CNDD-FDD wo gutangaza icese ko ico gikorwa kiraba abantu barenga ibihumbi 6 ku butaka bw'u Burundi. Kuri uno wa gatandatu niho ivyo bikorwa vyarangizwa. Abarongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bari bahashitse mu ntara ya Makamba muri ivyo birori vyabereye ku kibuga c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ibikorwa vyatanguwe ni defile ndende yahereye kuri Lycée d'Excellence ya Makamba aho imbonerakure zari zimaze iminsi 5 gushika kuri sitade iri ku birometero 12 uvuye kuri iryo shure. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaraherekejwe n'indongozi z'ibisata bitandukanye vy'umugambwe. Mwirangizwa ry'ivyo bikorwa harimwo Anastase Manirambona ajejwe akarangamutima na Sylvestre Ndayizeye komiseri mukuru ajejwe imihari ya CNDD-FDD. Ijambo ryabo Reveriyano Ndikuriyo n'abari bamuherekeje baremeje ko iyo myimenyerezo yatanguye mu ntara ya Makamba kugira ngo izobandanirize no mu zindi ntara. Anastase Manirambona yatangaje ko izo nyigisho zitegekanijwe ku mbonerakure za CNDD-FDD ibihumbi 6 zo mu ntara zose. Izi nyigisho zifise intumbero yo gutegura urwaruka ruzodusubirira, niko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yabimenyesheje. Yahamagariye abazitavye gufasha mu bikorwa vy'iterambere. Bose hamwe imbonerakure 300 zivuye mu makomine yose y'intara ya Makamba barakurikiranye izo nyigisho.
ngayo rero amwe mu makuru yaragezwe yavuga cane ga mu gihugu c'u Burundi wipfuza ko aje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tubashikiriza fyonda kuri subscribe twashira ko inkuru igaci gushikira ubwo nyene ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.